Wewe tunachangia parcelle we. Ni yamuze wa. Wewe turayisangiye. Oya ni yavye wawe ariko. Wewe nikikuronderamo. Uza kumbaza nkande. Aha urumva je urabona je mu bisanzwe akanwa kanje niko nzozira. Je ndi umunyarusako. Nadavyumvise sanza go. Uvirisa bro. Tusingizia ni usiku. Sepa. Atarambia akikataye bana. Nivyo canke sivyo. Umviza genda. Bro ndaguhinduka. Umpinduka gute? Bro ndaguhinduka. Bro munze mureke ibintu nk'ivyo kwanza. Nje ndiko ndakubaza buke ko ushaka kunkanga. Rega twese turi mvukira bro. Ivyimvukira bisiguye iki imbere yiwanje je. Bisigura yuko utunkanga kandi ugo runtu nose kurushira amande y'umuntu. Twese turabana bo mukamenge ntushake kumfatana habi bro. Umviriza ndarumye. Nyimba wibaza yuko je. Oya. None yawa tusangiyeho naza mu ngumi. Bro, wari impapuro zurupango. Nijo na nguvu nyingi sana. Nijo na nguvu nyingi sana. Banzunde. Inakuhusu nini wewe? Banzunde kure bro. Wewe inakuhusu nini? Niache basi kwanza mama. Niachilie basi. Kwa kuja nipandisha wazimu bro. Mama niachilie basi. Mama niachilie bro. Ndekula. Ndekula basi bro. Sikia, sema ndio kwenu bro. Mane wewe. Sikutaki hapa tena bro. Ni vitu gani? Sikia. Ndekula basi mama. Sasa unakuwa basi leo mzee wako unafuna nani? Ndio, sasa ungasoa uraiga. Toka nini? Yesu meze ndabaramukije yuko nzi bivaye naho muri mwiwe canke bwake kuze John kandi imbere ya microphone hama nyuma kamera zikumwe wa cameraman mushasha yomenga yitwa Prince ubu natangiye kurimenya so bakunzi banyishu meze icanzanye ngaha rero je kura mutipa araho aheruka kujya impapuro z'urugo se wiwe rupango agomba rugurishe abari mu njyane zidasanzwe mutipe rero ngaha anya tuje kumuraba aya none sinumvise asanzwe aba rero bakunzi banyishu meze mudukurikirane kugira ngo duhure no mutipe tuvugane nawe twumve ivyiwe so bakunzi banyishu meza wandaye kumudukurikirana ngaho karibu kaze bro vipi meze bien amakuru yanyu meza cyane ni sawa bro safi meze neza ndashima umuntu witwa 2K K2 muramuzi ndamuzi gusa ntari ngaha ntabanga no mubereka kora munyegeza bro rega ntituje kumugira nabi ntitwarabagize bana birashika rega mani ndashaka kaburondera umuntu murondeye nabi canke neza oya tumurondera neza none tushobora kumuronka gute ashobora kumuronka yashobora kubaza ahantu ari sinzi uraza hari je ndahazi ngenda mubazana muduhamagarire mubwiye ko tumurondera mubwiye kuze John cameraman tugende nyaruka cameraman ya mukobwa ari umustar cameraman ya mukobwa ari umustar aho ngenge ndarata 2K K2 bro vipi bro vipi meze bien fresh kusana ushavuye nebiki nijisho ryahishiye barimenye manake nini sasa iyi ndo nini manje tuvugane nyene arabona ko tugo turabanyarusako kanzi tuvugana ariho kamera nkuko tuvugana ariho kamera none uziko ndi umunyarusako man kandi ngaha hari zuba nta hantu twokwicara ngaha ivyo kwicara mu wanze muzimya kamera cameraman uyenda uzimye bambwiye ko ariwe batanga ikiganiro umviriza tuyage basi kuyaga mwanza uzimya kamera misongeye na kamera bado imewashwa bro nega zende umunyarusako ntubizi je nazenye kubera urusaku na ronse nyirwo zashaka ko tuvugana ko ahubwo nyimba bikenewe cyane ngaha mu rugo rwawe muragwagutse nta kuntu turabanga ntitubowesha haje kaza kuna nini wewe tuvugane wewe nubona rega birakaze wewe cameraman nyaruko bro meze bien none umva rero sara hose mbona hari izuba nashaka ko tuyagira ngaha anya tuve hajya ku muryango kwidirisha nsesange hariyo n'abavyeyi bijyami bro ikintu kimwe canzanye ngaha anya je nibahanga narumvise yuko ari impapuro z'urupango ubikeneye kugira hace habiki ubikeneye kugira habiki ya kandi urabona ko je naje kuneza ngaha anya naje iki kikurabamwe muri ivyo amani kubera muzee waguma agenda yidoga avuga mu bantu yidogera wewe je yidogera jewe yidogera wewe yidogera jewe gusa nyira bivuga mu bantu nitwe tuvyumva zimye ivyo bintu
Abanzuke kwanza. Ndakimena. Banzuke ibintu nk'ivyo kwanza bro. Umviriza ndakimena. Umviriza banzuke ibintu nk'ivyo tubanze. None nturanavuga utangiye kuzana ibintu byuko. Oh. Iyi kamera sindayigomba ngaha. Cameraman zimye. Nacu reka zimye. Hama tuvugana. Sivyo? Okay mbwira rero. Twumvise yuko wariye umuzigo so wa kandi muri ya impapuro zurupango bro. Kisha. Atuje kubaza ko ari ivyo nivyo cyangwa se. Wewe funga wa mlango. We ungaba umuryango nani? Nibiki? Umviriza. Twumvise ko ari impapuro z'urugoso wawe kandi ngaho urabona ko urugo rwose ruriye nga ampisi mukamenge bro. Ibi nivyo vyanzanye zishaka kumenya nivyo cyangwa se ivyo. Kubera sinibaza ko umuntu nkabo sikia. Wewe turachangia parcelle we. Yamuze wa. Wewe turayisangiye. Oya ni yavye wawe ariko. Wewe nikikuronderamo. Uza kumbaza nkande. Aha urumva je urabona je mu bisanzwe akanwa kanje niko nzozira je ndi umunyarusaka nadavyumvise sanza go Virisa bro tusingizia ni usiku sepa atarambira akikataye bana nivyo cyangwa sivyo umviriza genda bro ndaguhinduka umpinduka gute bro ndaguhinduka bro muze mureke ibintu nk'ivyo kwanza nje ndiko ndakubaza buke ko ushaka kunkanga rega twese turi imvukira bro ivyimvukira bisiguye imbere yiwanje je bisigura yuko utunkanga kandi ugo runtu nushe kurushira amande y'umuntu twese turabana bo mukamenge ntushake kumfatana habi bro umviriza ndarumye nyimba wibaza yuko je mwavuze ko ntiwamugyazimye kamera ubu ntiyizimije nize ko bayizimije atayizimije naho yoba yarizimije uruntu ko ruranze imbere ndarumena iyi ni amajwi none ntwase ko bagukamera iyi ni amajwi basi tuvugane basi umviriza ivyo uri kurambaza vyose nta nakimwe nkeneyemo kuko ntaco tubisana ko je nawe oya no kubisana ko bisabiye je ndiko ndakubaza nk'umuntu nyine turasangiye umuryango oya none yawa tusangiyeho naza mu ngumi bro wari impapuro z'urupango nijo na nguvu nyingi sana nijo na nguvu nyingi sana inakuhusu nini wewe banzu ndekure bro wewe nakuhusu nini niache basi kwanza mama niachilie basi kwa kuja nipandisha wazimu bro mama niachilie basi mama niachilie bro ndekura basi bro sikia sema ndio kwenu bro mama wewe sikutaki hapa tena bro ni vitu gani sikia ndekura basi mama sasa unakuwa basi leo mzee wako kuna nani ndio kwa sababu mgasoa uraiga toka nini